dusanzurura n'Izaburi ya 66 ndaza kubabwira umurongo w'icenda kugeza ku 12 tubanze dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ariko jeho meze nk'igiti ca elayo kiremvye co mu rugo rw'Imana nizigira imbabazi z'Imana kugeza ibihe bitazoshira. Haleluya. Nzogushima ibihe byose kuko ari wewe wabikoze. Nzokwitega izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari byiza. Haleluya. Amen. Dusome Izaburi ya 66 umurongo w'18 kugeza ku 12. Yemwe mwamahanga nimuhimbaze Imana yacu, mwumvikanishe ijwi ry'ishimwe ryayo. Izigama ubugingo bwacu ntibupfe, kandi ntikundira ibirenge byacu ko bitirimuka. Kuko Mana wadukwanguye, watuvugutiye nk'uko wavugutira ifeza, watuzanye mu mutego, waduhekesheje umutwaro uremereye mu mugongo. Wahaye abantu kutonyangisha kugakanu amafarasi bagenderako. Twaciye mu muriro no mu mazi, maze udukuramo udushira ahantu haturitse. Ndinjirana ibimazi vyoshejwe mu ngoro yawe, ndagushitsa kw'amasezerano yanje. Imana ihabwe icubahiro. Naho ndegeje ku murongo wa 13. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kwicara mwakira ibyicaro byanyu. Imana ihabwe icubahiro. Tugira ngo dusangire ijambo, amajambo y'Imana afise umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu niwe mutabazi. Amen. Ishimwe cyane. Nanezerewe Imana turiko turatazira kugira ngo nuko narisanganywe ku mutima icyo tuza gusangira, ariko jewe numvise yuko ubutumwa bubandanya kuvugwa ko Yesu ari umutabazi. Amen. Ishimwe cyane. Mbere ku ntahe gatoya. Yesu ashimwe. Kugira nze hano nta migambi nari nsanganye, ariko jewe nakijijwe ntazi yuko Imana ishobora kuvugana n'abantu. Nta n'uwari bwantera inkuru ambwire ko byamubaye. Bwari ubuzima butagira imigenderanire n'Imana nibwo nahoramo. Nta n'akamenyetso kuko bibaho navyo narinzi. Nakijijwe ndumwe akijijwe mu muryango, abandi ntibari bakijijwe. Rero nta vyitegererezo vyinshi nari mfise, ariko umunsi wa mbere nakira Yesu, umunsi wa mbere bimwe bitanye n'umunsi wa mbere, umunsi wa mbere, umunsi nari mfukamye nakira Yesu, niwo munsi natanguye kumva ijwi ridasanzwe rivugana na jewe. Imana iramfasha, naho ntari nzi byinshi, sinarinze kumenya ngo Imana ivuganye nanje, ntabyo nitayeho rwose. Mugabo mu minsi yakurikiye usanga yamaze kunshiramo umutima wo kwitwararika kurondera icyo ivuze, kwitwararika kurondera ibyo ishaka n'ibyo idashaka, kugira ngo ndabikure mu nzira ibyo idashaka, ibyo ishaka nabyo ndabigenderemo. Ubucuti bwanje n'Imana bwavutse muri ubwo kwihana, kandi buca bukura muri ubwo kurushirizaho kumva ndayizigiye ko bwa bundi ishobora kugira icyo imbariye ku byo nkeneye n'ibyo niyumvira, n'ibyo mfise ko amakenga, ibinteye ubwoba,
hanyuma ubwo buca buba ubuzima nifuza bwose kandi n'ubu ndabwifuza cyane nibaza yuko sishaka kubutakaza. Imana ishimwe. Rero igihe kimwe itariki nibaza yuko yari itariki 14 z'ukwezi kwa mbere guheze naragize indoto. Iri ndoto mbona umuntu yicaye hariya kuri uru ruhande muri iyi sengero yambaye ishati yera, hasi sinahabonye kuko yari yicaye. Hanyuma wamenga hariho ikoraniro, je mbona umenga yoba yari nk'umusore, nimba atari umusore aracyari muto. Hanyuma atunze amaboko yose arampamagara, jewe nari hariya, arampamagara ngo nze hano. Bikanguye numva niba wamenga navyibukiye mw'itiro nyene ivy'igihe ba Pawulo bari bifuza kuja kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma bakagira umutwaro wabo baja, Imana igaca ibimwereka mu ndoto hariho umuntu amuhamagaye ngo umunazi wabo, baca baragenda. Imana ishimwe. Ndibuka rero naho vyatanguriye, hanyuma ndaganiriza umwungere ndababwira nti je harya nabarose. Hanyuma kubera ko kuko yabibabwiye Imana yaratuvukanishije rwose, turakundana turemerana burya muryango kandi natwebwe turemerana. Ishengero ry'Imana, Yesu ashimwe. Naho byatanguye ariko urubanza ntirwari bwakwiye, naragize umutwaro ukomeye uvuga ngo none nk'ubu bobwira ngo karibu, none bampamagaye ego, yoba ari we bubigize ego, mugabo none tusha ndababwira iki? N'ubutumwa budasanzwe ngiye kubabwira ni ubu. Itariki 16 umugoroba w'ijoro ndiko ndasenga kandi ico ndagishize ku mutima, numva amajambo aranjemwo ahera ku bintu vyambayeko sinaheruka no kuvyibuka, vyambayeko. Yesu ashimwe. Mu ndoto imyaka yari iheze, ariko yari nkuru y'ukuri yindi yambayeko yanyeretse ubushobozi bw'Imana. Ndayivuga kugira ngo ize kubafasha gusigukirwa ubutabazi cyangwa icyo Yesu yifuza kuvugana natwe. Nari nsinziriye mu mwaka wa 2020. Hanyuma nari ahantu hari umudugo muremure rwose. Hanyuma jewe nari amajepfo y'umusozi, ariko hari barabara ritumbereye nyene, mbona ko ritumbereye riduga hariya hejuru rwose. Kari kadugo gakaze kandi kameze nk'uku, ahubwo ngira ngo bakameze nk'uku. Muri ako kadugo mbona amazi menshi rwose nk'ay'imvura yaguye nyinshi rwose, menshi cyane, aza yuzuye iryo barabara, nanje ndepfo hafi yo mu mucamo w'iryo barabara. Vyaraboneka ko ayo mazi hashikirira ca ntwara, cangira ikibazo ntangura kwiruka, sindi bwiruke nduga, naba ndayasanze yari nta handi hirya no hino hari hahari. Nategerezwa kwiruka nje imbere, mugabo nje imbere ushitse mu mucamo wacu ushikira umwonga. Ndiruka numva ko n'ingufu nirukankana zitangana n'igitesi ayo mazi ariko. Mwihangane inkuru n'ubutumwa bwanyu n'ubunyene. Aleluya. Igitesi ayo mazi ariko nawe raba amazi uyashize ku kumanuka neza atagira ikiyatangira, ibarabara riharuye. Umuvuduko rero amazi yariko narabona yuko ari munini cyane, naho yarakiri hariya ruguru rwose ugereranije n'utugufu mfise two kwiruka. Noneho rero ndanirutse cyasanga ngiye mu mwonga,
ndayaraba ndabona ko ayo mazi aho asangira muri uwo mwonga nawo nyene uza guca wuzura. Sinza gushobora gushika hariya hakurya atari ahansanga kandi hataruzura. Vyari ibintu bigoye cyane muri izo ndoto. Hanyuma aho rero ngifise ingorane y'umwonga ndabandanya ndagenda bwangeze imbere muri uwo mwonga cyasanga hari n'uruzi nashobora kujamo. Shikiri urwo ruzi ndibaza ico nkora. Yesu adufashe cyane. Ndiyumvira ikintu nza gukora, mugabo nkiriko ndiyumvira ikintu nza gukora, mbona ko nafise inzira, nafise ikintu na kimwe mu ndoto nyene, nca nibuka ingene Imana